It's you and your world and I'm caught in the middle. I cut the edge of the knife and it hurts just a little. And I know, and I know, and I know, and I know that I can't be your friend. It's my head on my heart and I'm caught in the middle. My hands are tied. Mwiriwe bakunzi ba Inamjan TV bivana naho muherereye kuri uyu munsi rero twaje gutembera mu isoko nkuru ya Cibitoki. Isoko nkuru ya Cibitoki icyatuzanye sikindi man uyu mwaka ntibizoroha kweri ntibizoro. Turi kumwe umumama rero atavyorosha mu gukora amatelefone. Tumenyereye bikora abantu b'abagabo. Rero mukanya nkuko byama bigenda tubanza kwidondora ni Eric Manirambona alias Mapatanisho tukaba twayishikiye mama wiriwe neza. Yego. Meze neza? Meze neza. Ndabona yuko uri kuratwenga nyene uri tabasama akazi kawe karakuryoherewe cyane. Cyane gose. Akazi nakawe ni? Akazina kanje yitwa Nizigimana Beorine. Nkaba nkorera hano mu soko nkuru ya Cibitoki. Nuko Beorine rero akazi kiwe ka misi yose nako gukora amatelefone. Tumenyereye rero bikora abantu b'abagabo canke abantu b'imisore. Beorine vyakuje mu gute? Je byanjemwo ukunyene ndabikunze. Naragize ishaka ryo kuvyiga kugira ngo ndabimenye. Ndavyiga kugira mfashe kwiyungunganya muri kano kazi kanje. Yego. Tumenyereye abikora abantu b'abagabo. Iyo bikora birakorohera cyane gose biranyorohera kwanda bikunda bikunze biranyorohera cyane iyo abantu nk'abagabo cyangwa imisore baje ubakore amatelefone ubakore akazi kawe ubyifatamo gute nibavuga yuko tuzi mumenyereye kosa gusa abana kavuga ati oya ujya sino mukoresha nkoresha umuhungu oya hari benshi baza banyizeye ko ndashobora kubakorera neza n'abandi bashobora kuza ugasanga kujya no mu mama ngo ntavyazi mugabo ivyo nivyo abantu twahevye ubu twese turashoboye nta kintu na kimwe usizemwe umwete n'ingiro nta kintu na kimwe utoshobora gukora. Beorine ngira muri ko murumva ingene reka tubwira ati twese ubu turashoboye jewe akazi nikanyorohera mugabo ndagakora ndabikora ndabinezerewe kubona akazi nkunda. Abantu rero benshi baramenyereye kubona yuko amatelefone ukubaka byaba nibindi yuko bikora abantu b'abagabo. Rero wewe nk'igihe yuri kurakora intambamye hura nazo niziye? Intambamye mpura nazo mu matelefone kenshi hari gihiza ugasanga izimiyemo niyo ntambamye ya mbere ibi hari mu mwuga wanje. Bishitse bice bigenda gute? Bishitse hari uwuza yumva ingorane ko ikintu kishoye gupfa kigapfa naho hari igihe bishikanye nari umuntu mubi kambwe atawurandiha jewe ubwanje urumva ndariha kubera nakazi niyemeje nko gukora sishaka kugira ubwoba bwo kuriha ikintu kiba camfiriyeko. Murumva Beorine ikibazo afise numukozi niwe gaye mu isoko nkuru ya Cibitoki bose bamurabira ko akarorero niwe muntu w'akarorero abantu usanga amatelefone ntahagarika uravye gatonya aradandaza n'ibintu by'amahozingi byo bavyumviriye nk'ugute cyangwa bavuze ati kubera nkora amatelefone reka insheshiremo niki? Ego kwa nkora urumva ikibazo kwa nkora telefone narashaka kuyikora nkayitera touch hari gucegena njoreye blendage cyangwa ataje guteza blendage n'amatache ndayadandaza ama ekra aruza yamenetse ekra urumva ama PS nyene ushobora kukaba nca ndabikora urumva ndashobora kurangura ari ekra yamenetse nkakaba nkashira kwiyindi ari tache yamenetse nkakaba nkashira kwiyindi. None jewe yo hageze nko kwishura ni kibazo ciwanje yo hageze nko kwishura ubu niba bavuga ati reka twisungujya mu mama ntazi gupatana kuko yugiye ku mugabo arakubwira ati urazana ibihumbi buganda guterere ekla ibihumbi ijana wewe kubwira ati twisungujya mugore niwe bitoro. Oya ivyo sivyo kubera nanje ubu mu kazi kanje ubuzi ingene upatana ati ubu ndihagararako. Yego ndihagararako urumva mbanzi ingene nka ekra ndamenya ingene naranguye kugira ngo nanje ndonke ingene niyungunganyako. None umugabo wawe cyangwa unumufasha wawe mbabarire
none umufasha wawe avyakira gute? umufasha wanje avyakira neza. Asanzwe ari umufundi? Ego Akorera hehe? akora ngaha nyene muri soko nkuru ya Cibitoke. Niwe yakwigishije? Niwe yanyigishije. Igihe hageze ko tumenyereye abamama arabo kosa abana arabo kurondera ivyo muhira canke utundi twa dutandukanye, Beorine wewe suko ngira murabibona. Beorine urafise umwana akiri muto? Ego None bigenda gute iyo hageze akazi na wa mwana umuzanye ngaha ugomba kumwoza? iyo mfise umwana muto ndiyungonganya mu mahera nkorera mwunga ndondera umukozi. Nkuba aconka amugumana muhirageze ko nkakamuzana ko nkakamusubiza inyuma kugira ngo akazi kanje ntigapfe cyangwa agire impanuka. Hashobora kuba utera siri ku muriro ukaka kugira nirindi impanuka ashobora kuguma muhira. Muga rero ubu oye Imana mpezege umwana ubu aguma muhira arakuze uwo mfise ubu. Muri make murumva Beorine ibikorwa akora na cyane ndabantu bakeneye gufashwa bose usanga kenshi iyo baba baje gukora ibikorwa mwene ibi ari kubwira bavuga ati turabe nako tugenda. Je ndamushimiye cyane ahubwo gusa twagira dusabe ikintu yosaba wosaba nka kugira ukore ibikorwa byawe wumva unezerewe ukavuga ati iki ndagifise vyogenda neza, iki ndagigize ugaterereza ugasaba kugira ubufise cyagira agire cyaterereye. Je mu kazi kanje ikintu nsaba hariho ibintu byinshi dushobora guhana impanuka navyo ko atabikoresha umuntu aba afise. Ha ukuntu hari imashini ishobora kugira nk'ama telefone bo mashasha ariko araza usanga ekran na touch bifatanye. How ukuntu isepara ari umuntu afise amahera make ukayisepara ukayitandukanya touch na ekra agakoresha ku mahera make. Naho umuntu nyene abifise arashobora kuvuga ati ivyo nibisanzwe fata ekra na touch birafatanye ubirangwa. Hari nk'umuntu uvuga uvuze touch atazi cyari cyo ashobora kutwereka touch kuri telefone kugira n'abandi bazizi bakwisonga. Iyi ni PS touch bayamenetse. Iyi ni PS nkeneye gushira kuri no touch. Urabona ngene imeze iyi yamenaguritse nkeneye gukaba rero iyi nkeneye gukaba ino ndayishire kuri no touch isubira ikore neza. Rero nico gituma nkiyi urashobora kufatana ino touch iyi ugashirako ukaronka nyene umatura touch na ekra kugira ngo bikunde. Iki naco cukukora cukusaba ni nk'agatererano utera buno busysteme ubu uyizanye yapfuye kano kapfuye agasysteme akagashariza. Hari imashini yitwa Brewer urashobora kugatera nk'ubu tukoresha ibintu by'umwiyaranjo nk'ubu urabona ngoma nkore kano ngoma nkora kagushariza. Mbona wasize kigufuri? Yego umva ni nk'umukozi afasha iri gufuri banterekana ko gushariza ndagakoresha buji. Muga mfise Brewer ifasha gutera cyane kugira ngo nkuru no mwuga wanje. Iyo buji ucuyikoresha gute iyo buji? Buji nyene ndayatsa n'ikibiriti nkayatsa ngaha. Wewe iyo buji uratubwiye ngene ikora none ikora gute? Iyi buji nyene ikora ndatsa nkagatera urumva nk'ubu ngomba kugatera nga kuri ino ndayikuramwo kugira ngo akankakuramwo akakantu kugira ntikagira ingorane gashi kubera kaniko kayifasha gufyonda telefone nkagakuramwo uku nkaca ndaka byagufura ryanje n'umukozi wo kuyifata kugira ntikoroke nkaca ndagatera nkafata boji ndayicana urabona aha ngomba ndagatera aha ndagatera nk'uko umva uko ndagaterera ino nkagakurako mpagatune visi urumva ndagatera ngaha nyene nk'uko nkagakurako nkashirako akandi gapiyese kakazi kanje nkashaka bandanya. Bakunzi ba Inamujani TV ngira aratweretse ubuhinga bwishi wakavuga yuko tijenda buze icuma kimfasha kugira inze natera ama PS runaka nkoresha buji. Hari abantu benshi utusanga bariko barafasha ibikorwa cyangwa bafasha ibindi bintu ugasanga bikorwa bariko birakogwa
ibikenewe byo gufasha biruzuye. Umumama arakeneye ubufasha, abakozi ba Inamujani TV, abakurikirana ibiganiro bya Inamujani TV, uyu muntu arakeneye ubufasha kugira yiteze imbere nk'umumama yemeye gukora umwuga abandi bose bakengera, ndetse yuko hari n'abandi bamama bakengera imyuga. Bo buramaze kumva kugira ugire icyo ubabwira? Ego barahari mu kwikengera ava mu bintu ntabyo noshobora ngo nshobora Ati ni iby'abagabo. iby'abagabo, ariko ubu uye upfa gushiramwo ubwenge kugira ngo ubone ko byose bishoboka. Bose nubona n'umwana umutwaye mu wa mbere agenda avuga ati Jesse nzobishobora, mugaragenda akiga uwa mbere umva akayamara Yahejeje akaca yicara ngaha adashatse gukora bya bikorwa aca avuga ngo ndigishomere. ishomere. Kandi ubuzi burahari, ubuzi burahari ngaha ayo urashobora kuza ukiga umwuga. Ubu n'abantu bake ibi bintu mbere byacu barabikengera cyane, usanga benshi bagenda kwiga gusuka, kwiga gusona. Ubu genda ushima umwuga wanje n'umwuga nkora utamvuna. Bakunzi ba Inamujani TV, uyu munsi rero twabwiye ko twagendeye ku isoko nkuru ya Cibitoke. Rero twasanze umumama w'umunyamyuga, twarabwiye ko atace tuzokora paka tubashikiriza ibikorwa bikorerwa mu ntara ya Cibitoke byaba bitandukanye. Uyu munsi murabona ko twagendeye umumama ariko guse arakeneye ubufasha. Rero uwogira icyo afashije arashobora kumusanga mu isoko nkuru ya Cibitoke. Wewe murundi amafaranga baguma bamuzanira mugabo aracabura byinshi. Rero ufise arashobora kugira nk'icyo afashije canke hari abandi bamaze kugutembera kugira bagufashe. Ego bantu gusa ntibamfashije, natanze ikiganiro kuri CDN, nta kindi byahereye aho, nta kindi cyongeyeko. Murakoze cyane, tugushimire cyane Beori. Ego Hanyuma twagukenera nibaza ko bizogenda neza gusumba cyane gose. zo wamaze kuronka ico cyuma. Ego Reka dushimire cyane Beorine ku kiganiro ciza duhaye nkuko twabibonye ngaha. Nanje rero nkuko bisanzwe kuri kamera muri kumwe na Woli Wolf, kuri Mike microphone ni Eric Arias mapatanisho. Ciao ciao.